ni umwaka wo kubona ubwiza bw'Imana. Amen. Niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Amen. Twarize ivyamamare cyanye abahizi mu kwizera. Vuga ati abahizi mu kwizera. Twarize umuhizi wa mbere twamwize yarinde yari Adamu. Twiga ko yarafise ukwizera kumeze gute? Ukwizera ko kuvugishwa. Dusura kandi twiga uwundi muntu agira kabiri yitwa nde? Yitwa Eva. Yarafise ukwizera kubi kwitwa ukwizera ko Imana yamubeshe. Uyo tumushize pembeni. Tugira uwundi muntu agira gatatu tuharuramwo babiri ariwe Kayini na Abeli. Dusanga ukwizera kwa Abeli kwari kumeze gute? Gutanga ivya mbere kandi binuze. Dusanga ukwizera kwa Gahini koko kwari uko gutanga ivyo ari byo vyose yimbuye. Bwana sife sana. Inyuma yaho twize ukwizera kwande? Kwa Noa. Noa yizeye iki? Yizeye ibitarabaho atawundi muntu yari bwigera vyumva canke abibona canke. Yesu ashimwe. Inyuma ya Noa twize ukwizera kwande? Kwa Aburahamu. Twarize ukwizera kwa Aburahamu, tumaze kwiga ibintu bine kuri Aburahamu. Ukwizera kwa mbere kuri Aburahamu kwabaye ukwizera kuva mu gihugu. Haleluya. Haleluya. Kuva mu gihugu cy'ukutizera akaja mu gihugu cy'ukwizera. Ikigira kabiri twiga ngo kuva mu gihugu cy'ibidashoboka ukaja kuba mu gihugu. Tuca twiga ukwizera ko kugendura, icyo cari icya gatatu. Amena. Icya kane tuca twiga twokwita ukwizera ko gutanga ikigira 10. Ariko gutanga kwigira 10 twavuze ko atari ukwizera ahubwo ni gikorwa. Amena. Kuko ibindi Imana ivuga ngo ni wizere, ariko kigira 10 ikubwira ngo nungerageze no gutanga. Amen. Twarize bitandukanye, twavyize kwa Mungu, twize ibintu bingahe? 8. Twize ingene ikigira icambere, ingene kigira 10 kizana imigisha. Icya kabiri twiga ingene ikigira 10 baweretse Imana ko ushima. Icya gatatu turabona ko uwe uyeretse ko yakuneshereje. Ikigira kane nuko ikigira 10 ari cera c'Imana. Icya gatanu dusanga ikigira 10 utegereza kugikura muri ivyo vyose wimbure. Urashaka ufise umurima, ukaba ufise ibidandazwa, ukaba ufise akazi, muri ico cyose kigira 10 kiravayo. Yesu ashimwe. Icya gatanu dusanga kudatanga ikigira 10 n'ubusuma. Muri liste bisuma urimo mu gihe utakitanga, kandi nusanga aho bariko ratera amabuye umusuma ntuzuhirahire, kuko wewe uri kibandi kimurusha kubera wiba nijuru. Dusanga icya gatandatu nako ikindwi dusanga kudatanga bizana umuvumo. Hari imivumo ikurikirana abantu batazi iyo yajiva, kumbi iyo mivumo yazanywe no kudatanga ikigira 10. 8 dusanga ko ibyo wize utegerezwa nawe kuvyigisha abandi kugira ngo bave mu bukene, bave mu buvumo, bave mu kwitwa ibisuma, baronke umugisha. Buriya aha mu kanwa kacu harimo depo. Tuze depo na utazi depo icyari. Amen. Natari kirundi. Na hantu hashingurwa ibintu cyangwa habikwa ibintu bishobora gukoreshwa. Sawa. Muri aha mu kanwa harimo depo y'ibintu byinshi bisokoroka ari gihe gusa ubisokoroye. Hari ibyiza muri aka kanwa kawe, harimo nibibi. Uko bisokoroye niko bigenda gukora ikintu bivanye niyo byaje biva mu muntu.
Imana rero yarahaye ububasha umuntu, ntabwo ari igikoko, imuha umuntu ububasha butandukanye n'ibindi bintu byose, kubwo gusohora ibiri ngaha muri depo, muri stock iri ngaha. Iyi stock iri ngaha mu kanwa irafise ububasha bwo gusohora no guhindura ibiri hanze y'akanwa. Reka dusubire dusome dusome Itanguriro igice cya 22 ku murongo w'indwi. Itanguriro igice cya 22 ku murongo wa 7. Ubazanye Bibiliya batazizanye nabo umumbariza kubera ko itayizanye. Dusubire umubwira ati uranteye amagenge, kubera ugomba kundabira kuyiwanje. Ubwira ati kudeye urabizi nawe kwihanwa. Ngose umubwira ati uno munsi yonda kurekuriye. Ndibaza ko mwahabonye, turasoma mu izina rya Yesu ku murongo w'indwi, turaza gusoma no ku murongo 8. Havuga ati Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da, aramwita bati niki ga mwana wanje, ati mbega umuriro w'inkwi kwari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga kwikimazi cyo kosa. Mwahabonye ku 8. Aburahamu aramwishura aterega mwana wanje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo kosa. Aburahamu Imana iramugeza. Aburahamu yaronse umwana mu myaka myinshi cyane, ageze ku myaka 100. Aburahamu aronka umwana Isaka, madamu wiwe Sara ageze ku myaka 90. Aronsa ako kana k'ikinege k'isezerano, uretse ko Hagayi yari yarabyaye umwana atari w'isezerano, ariko umwana w'isezerano yaririra yari Isaka. Aramuronse, Imana ikimubwira ngo genda umutange ko ishikanwa. Ibyo byishikanwa tuzobisoma, tuzovyiga Aburahamu nituramuheza, ariko ijambo ngomba kuvuga ni ubushobozi bwo kwatura. Aburahamu ajanye n'umuhungu wiwe Isaka, abanyarugo biwe bamuherekeje yabasize hirya, ageze atangira ikimazi. Wa muhungu yaramenyereye kujana na se bagiye gutanga ikimazi, ariko ubuho ntabwo batwaye intama, kandi bari bamenyereye kugenda batwaye intama baza gukirira. Ariko Imana yabwiye Aburahamu ati wewe twara umwana wawe abari uja gukirira. Nta ntama batwaye, bamaze iminsi mibara mu nzira, nta ntama batwaye, bagiye gukerera nde? Isaka. Agezeyo umwana aramubajije, turasomye kandi Isaka abaza se Aburahamu ni Paulo kose ati mbega da, aramwitaba ati nikiga mwana wanje, ati mbega umuriro n'inkwi kwari ngibi, none umwagazi w'intama uri hehe wo gutanga ko ikimazi cyo kosa. Aburahamu aca yatuza akanwa, yarazi koko agiye gukerera umuhungu wiwe, kandi nta nubwo yamubeshe, mugabo yatuye ijambo ricariraho. Ubushobozi bwo kwatura, ukwizera ko kwatura ijambo bikacarira. Kuri 8 Aburahamu aramwishura aterega mwana wanje, Imana niyo iri bwironkere umwagazi w'ikimazi cyo kosa. Ntabwo bari bavuganye n'Imana kwiza kuzana ikimazi, mugabo kubera azi ko mu kanwa kiwe harimo depo, harimo stock y'amajambo ategerezwa gukoreka tuyasohoye. Bakabwira ko waronse 20% kandi ukaca usohora ijambo ati zoba uwa mbere. Ibirinjira kuhembwa 20,000 bakaba ariko baragusohora mu nzu, wabuzayo kuriha, ukaca usohora ijambo rivuga ati zogura gwanje. Sinzi kuravyumva. Aburahamu amaze gusohora iryo jambo yarisohoye, rica yinjira mu ijuru.
ritengeneza intama, rirarema iyindi ntama, rirarema intama, intama iraza iba ngaho izahaho hafi ya Aburahamu. Aburahamu yo afata umwana wiwe aramuboha, amushyira ku gicaniro, agira kerere nta bwoba. Ujya mugabo rero yarafise kwizera nta bwoba, afashe igisa agira cumite, aza yumva marayika ati stop, raba hirya uraza kubona umwagazi w'intama. Uyo mwagazi w'intama yaravuye, yaraheje kuremwa n'akanwa ka Aburahamu. Kwizera kwacu ukaba ushoboye kudeklara prophétiquement, icyo nita déclaration prophétique, ukasohora amajambo y'ubuvugishwa utarinze kubwirwa n'umuntu uwo ari we wese, ugasohora muri depoya ijambo rizima rirema ibintu bishasha bikaremeka mu ijuru ukacubibona ngaha hasi. Aburahamu asohora ijambo ngo Imana ibwironkere ikimazi cyo kuzuka, kandi atacyo bari bwavugane n'Imana. Imana yamubwiye ati zana umuhungu wawe Isaka umukerere, nawe ati diredi, aramujyana aho muri iryo shamba nta ntama zibana. Uri mu majambo y'ukwacu. Hari igihe ngaho duhaguruka turiko turavuga, nababwiye ati subiramo ano majambo, ukazibona bamwe bariko barasubiramo abandi ntibayasubiremo. Harimo ubushobozi, harimo depo aha mu kanwa kacu ikomeye, harimo puissance idasanzwe y'ubushobozi. Turiko turakemeye abantu bagwaye abadayimoni, ntabwo dufata imipanga canke ibiti ngo turiko dukubita abadayimoni. Hari n'abandi bafata bibiri bagakubita abadayimoni mu mutwe ngo bariko barakuramo abadayimoni. Dukoresha depo y'ubushobozi buri ngaha. Ubwira abadayimoni ati toka, abadayimoni bakumva imbaraga zidasanzwe zibirukanganisha. Amen. Mu majambo harimo inkomezi zikomeye, kandi ngomba kutangura kuziyakoresha, ntutangure kuyagaspiya. Irenganye ukayivuma, inkoko irenganye ukayivuma, wakuravye nabi ukamuvuma. Reka ayo majambo uraza kuyakoresha cyane. Uvuga amajambo afise ikimazi, avuga ati sinzo kwigera ndanizara, bibuke sinzopfa ntabonye umwuzukuru, bibuke iyi ngwara ntabwo izanyica, bibuke nyene impuzu zo kwambara izo niguriye, bibuke nyene. Turakomeza Abaroma 4 ku murongo wa 17 badusomera. Imana nitanga inkomezi cyangwa ubushobozi ku majambo, kandi gatanga ubuzima. Hagira uhadusomera Abaroma 4 murongo wa 17 turasoma mu izina rya Yesu. Munyonga ziyo yizeye nk'uko vyanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Amen. Amen. Niyo Mana izura abapfuye kandi yita ibitariho nk'ibiriho. Muratumva neza. Muri aka kanwa kacu turafise ububasha kubw'iyo Mana iri kumwe natwe, ibitariho tukabirema bikabaho. Hari igihe usumburirwa n'ingwara runaka, ukaba utazi ijambo ushobora kuvuga, ugatangura kuvuga ngo iyi ngwara ngo irambangamiye, ngo irankamana, kandi izo bizonjana mu bitaro. Ayo majambo je numva aranja mu matwi. Umumarayika kujejwe aca yumva noze, iseseme. Bano sagesa. Yumva iseseme. Ari kuvuga ati Satani yari yagerageje kuzana ibi bishobora ku, ariko mu izina rya Yesu ntibishobora ku.
turabyumva neza. Reka dusome Luka 21 ku murongo wa 15. Reka ndasome jewe ntazi. Havuga ati kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge ibyo ababagwanya bose batazoshobora gutsinda tange guturuza contredire mu Fransa contredire. Yesu ashimwe. Imana idubasha bwo kuvuga no gukora ibyo abantu badukontrediza badashobora. Ku majambo washize mu kanwa kawe nuko Zaburi ivuga ngo nashize ijambo ryawe mu kanwa, nta nubwo ari ku mutima. Bwana Sesa, ndagomba ko umenya ubushobozi buri mu majambo uvuga, ubushobozi cyangwa imbaraga biri mu majambo ukoresha, ubushobozi cyangwa ububasha buri mu majambo ubwira abana bawe, ubushobozi cyangwa ububasha buri mu majambo ubwira umukozi, ubushobozi cyangwa amajambo ubwira umukoresha, ubushobozi cyangwa amajambo ubwira umukonvoyeri cyangwa umushoferi. Shoferi arirutse ati wewe wa mushoferi uraduta mu manga wewe, urumva atabataye mu manga turabugoshire. Mwese wabivuze abataye mu manga ugatangura kwidoga ngo urumva ngo umushoferi bari kwenda byo bataduta mu manga, kandi ari wowe wabivuze ngo uyu mushoferi aduta mu manga. Ariko avuga ngo nubwo indege cyangwa imodoka cyangwa imoto iri kwiruka aho ntacyo tuba, mugize Imana ko muri kumwe nanjye ngaho, ntacyo muzoba kizima ko turi kumwe nawe. Amen, amen, amen. Imana muri Yesaya 44 ku murongo wa 26 havuga ngo nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje nkashita inama z'intumwa zanje. Aha havuga ngo nkomeza ijambo, mu Gifaransa havuga ngo ndakonfirma ijambo ry'umukozi wanje, ngo nka komplisa ibyo yavuze imbere y'igihe, yapredije imbere y'igihe. Urashaka kuvuga ikintu kitaraba kikaba kubera ari wowe wakivuze. Ubushobozi bwo kwatura. Hari igihe udashobora no gusenga ugatangura bavuga kudedemba. We Mungu wapagani na wapatiaka akisi tuko bakristo tupatiaki ngo wamana abantu bapagani urabaha ariko twebwe turakijwe ntibigera uduha uko nukude idezibiri kudede mba. Ariko vuga ijambo ubwira Imana ati Mana yanje data warebye isi n'ijuru, ndategetse ko imvura ihagarara uno munsi abantu baze gusenga. Apana kwa ngo imvura ngo ndabone naza kutunyagira, yakunyagira nyine. Imana yashize ubushobozi mu kanwa kacu. Narigeze kubabwira umumama umwe yatutse umwana wiwe ngo n'umwana mukuru. Mu Kirundi biragoye kuvuga mu Giswahili turabivuga we mavi we. Mu Giswahili biroroshe, ngo mu Kirundi mwenga yateye isoni. Byari byagenze gute? Mama yariko aroza itara y'ikiyo murayibona ibya basha mu gitoro petrol. Amwana acakuri cyakiyo cyakirameneka. Wa mama tiwe mavi we unaona gisuna. Birira ngaho. Mwijoro arota agiye kwa sugumu.
ahejeje abona arahagurutse aca abona umumarayika ajya azanye wa mwana ati uwundi mwanda wawushize hajya n'uyu ni umwanda shiramo nguyu ni umwana wanjye wavuze ko ari none shiramo awuhejeje gushiramo ayandi abyutse yashikiye kwihana umubyeyi ukumva ariko abwira umwana ngo nta bwenge ugira yaba uwa nyuma mu ishuri ukidoga ngo urumva ko umwana wanjye ngo yabaye mu ishuri ngo namucane muri kuru ngo byarase urumva byarase ni wowe wabyanyije bwana sadesa uri umukobwa ibintu by'indabera ubwo genzora tegura mariage ya utangure kwivuga ko amajambo amen kandi bifuza upanga amajambo icyo akuvuga apana ibintu byose kuvuga nibyo twara dusenga amasengesho maremare bwo ubundi agomba kuvuga makebeza apanze neza mana ndagomba ko kuno kwezi kudahera ndagomba mana ko aho n'igihe uri kurabwira imana hari n'ikindi gihe ubwira ibintu ukavuga ati wamazi we wama wakamye misi yose mu gatondo byutse ugomba kuja ku kazi nkasanga amazi yakamye ndagutegetse ntuzusubire gukama uwo munsi muri regidezo bari yaranje kutabyumva ubushobozi buri ngaha mu kanwa kawe kandi n'imbaraga ziri hano nabahaye example tuko turakangamira umuntu agwaye abadayimoni hari ikintu urabona n'amaso kiva mu kanwa kacu kijya kubita abadayimoni ngo bayiruke hari cyo murabona ariko ni ijambo ryinjira indani muri ujya mu ariko ko minduru utabona ibimukomesha induru abagana kufara utabona ibimukomesha induru ubwo hari ububasha mu kanwa kacu ntugasibiye amajambo yawe ni wonone cyangwa ntuyafate nabi sinzi ingene no bivuga nusesagura amajambo yawe katika vikao mu nama z'ababi batera inkuru zitaja ngo ntizize nawe ukinjira mu gurumva ko warafu mama utakaza amajambo yawe kakimya ayo majambo uyabikuza kuyakoresha hakenewe kuko aragarigiye abamarayika batamenya ko ibyo uri kuravuga muri uno mwanya ari bya vrai canke biri muri bya bindi kuko umenyere kurahira ngo ndagahanwa na Mungu umaze kurahira ngo ndagahanwa na Mungu abamarayika bakazone tumuhane cyane arabimenyereye ngo haki ya Mungu none kabeshe Imana kandi byavuga uramenyere kuvuga mwe nibyo kuya ngo my God umwana atsitaye gato ngo my God ngo mani Imana ikaza ko intervene igasangana karakanu kabure ejo baguteruye bagira bagushira mu kinogo bavuga ati oh my God amareka ati ni bya bindi yamayiwe oh mana yanje ati oh ni bya bindi kono sadisa ariko reka amajambo yawe akore mu mwanya yagenewe wabura nakigeme ngo ndagukunda wabura kandi ngo ndagukunda wabura kandi ndagukunda none ivy'Imana izagufata nibi wabura n'umungu ngo vrema ndagwaye umutima wanjye oh vrema jende wawe oh vrema hakuna mwingine urumva umaze kwibwira abagore batanu cyangwa abagabo batanu zasuharugwa kuri ine ikingira uyumvye gatonya cyangwa imodoka irayumvye gatonya ngo mana ndapfuye cumuvyura uri hafi yo cumuvyura atereka norabo Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe reka iyi Mana rero ishoboye ifise ububasha ifise imbaraga iri muri twebwe yaduhaye kumenya ububasha bw'amajambo dufise dutangure kuyakoresha neza tugira ama declaration kuvuga ati jewe naka
ndavuze nti sinzokwigera nkena kuko Yesu yarabirangije ku musaraba. Ndavuze nti ndahevye taxi vero ubu nzora nza kwimoto mu izina rya Yesu. Ndavuze nti ndavuye kuri moto ngiye kuri bajaji. Ndavuze nti sinzosubira kwambara ikamamiri mu rusengero n'ikirato. Ndavuze nti sinzosubira kuza mu rusengero ata Bibiliya ubu ni Bibiliya. Ndavuze nti sinzobura amahera yo gukwa nzokwa yose ata deni sigaye. Ndavuze nti kugeza 2017 nzoba mfise parcelle yanje. Ndavuze nti Satani nizokwigera ushobora mu buzima. Ndavuze nti umugabo wanje ntazorongora umugore agira kabiri. Ndavuze nti umugore wanje ntazorenga ibigo. Ayo niyo majambo. Haujanielewa? Nura mahu. Umwana ngo mama ngurumva ngo twagiye ko banaka kuri televiziyo yabo baratwirukana. Gosha none gute ko papa watagira akazi gasha ubona tuzoyironka gutereka bishime ko papa waba afite akazi gasha. Oh ya vraiment. Mwana kubwiye ati mama twene tugira televiziyo iwabona nakabatwirukanye tumugira ati numve ko maze kubitahura. Hano gapresiza uyu mwaka ntuhera tutavuze gwaje. Imana ikirema Aburahamu yabivuze yatura ati Imana iri bwironkere. Amen. Kandi haragera igihe cyo gukerera Isaka aramujyamika ngaje kumukerera bien. Mugabo yavuze Imana iri bwironkere. Aho ibicisha je sindahaze mugabo Imana iri bwironkere. Ha? Mugora akabwira ngo bakore kudandaza cyangwa dukorana bambara impuzu sinzia ya 500,000 naje kurema agakwembe kakote uniko niko misiya naho katumya ngo rekesha baje ko bagabo bakorera menshi no opinzana na jewe urumva ko je nkorera ibintu bibeni apo nakomeshuwe wo mubwira ngo iki mwaka nuzohera ndakumena abadamu bazamena abayibaki navyo bizera umwishura ngo ikira umugabo wishura ngo uyu mwaka nuhera ndakumena abadamu bari cyabafatiye amen. Abo banyi baramangayisha urumva ko nyine urupango yanika yanuze yamiye nguruma ngo twatetse inyama mukanda mayira yo tutaramuriha yabatandubise parcelle yacu natwe none babiri gurakora ukorera ibitega none niwe gura parcelle none uri umugabo ucumwishura ngo iki umwaka nuzohera tutaguze kwacu akashobora none bakongeye mushara byo sivye menya ko umwaka uzahera tutaguze kwacu. Ayo niyo majambo wawe ariko ijambo riri mu kanwa kawe uri kurari gaspia uri kurayonona uri kurinjira mu bintu bitakuraba uri kurinjira amajambo adakenewe uri kurinjira mu ngorane zitarimo vuga amajambo make meza kuko ijambo ry'Imana ngaho twamaze gusoma ko Imana ishitsa ibyo abakozi bavuze. Amen. Kandi cyumubwiye mu kanwa guharura 14 ku murongo wa 28 bizo wavugiye urategeza kubikora agira wadusoma guharura 14 ku murongo wa 28 puissance iri mu kanwa kacu. Umugabo atasha atevye ngo
wewe wirirwa mu bagore utakufa ulolo kandi ingene azagupfa azobigukwegeramo nawe kuko yangwara nimufata azogusubiraho umugore ngo wewe bibi yangu wewe wirirwa mu bandi bakabo wewe uzombyarira abazungu n'abashinwa kandi azobabyara none si wabyatu bano sedesa ijambo tubwihoraho turishize mu gutwi kuhoraho ritegeza kuba uko nyine twareka 14:28 babarire utuku ni kuhora hagize utarahiye uguhoraho kwiwe utivyo yumvise mwivugiye nivyo nyene azobagirira. Amen. Amen. Ibyo mwivugiye byose yiyumviye mwivugiye nivyo azobagirira. Ibi nite ndabivuze none si uhoraho wowe uvuze ngo mana ya yewe zopanje ibicumu bidahwasa none atabiguhaye yumva atoba kurenganira ubundi nawe agacavuga ati mana ya nta kwezi kuzohera je ntari inkoko none abiguhaye azoba kurenganira. Mose azomuha ivyo yivugiye sijui kama muelewa. Umwese azohabwa ivyo yivugiye. Ufise agakobwa agatanga ibuguruguru mu gishingo cyo kukasengera utagiyobya ngo wewe utaniletea mimba wewe uzonzanira imbanyi ngaha wewe nigene ndakuona iryo joro rya uzonzanira imbanyi ngaha azoyitwara wewe agahungu kanje nari ndakwizeye none raba ukisigaye utaye ijoro wewe utanzaniye umugore ngaha batanzaniye umuntu ngo wateye inda ngaha udakomerekeje umuntu w'abandi batagufunze wewe ejo bakamufunga ngo nubone nari nabivuze ega niwe wabimuteye bano sedesa ivyo wivugiye mu kanwa ubu tugomba dutangure kudeklara mazima. Amen. Usori jambo rihanuye ikigiye kuba mu buzima bwawe, ikigiye kuba mu buzima bw'umuryango wawe, ikigiye kuba mu buzima bw'umuvyeyi wawe, ikigiye kuba mu buzima bwa papa wawe, bwa mama wawe, bw'abana bawe, bw'umugabo wawe, bw'umugore wawe, bw'umufiance wawe, bw'ubuzima bwawe utangure kukivuga kandi mu majambo make mu minota ube wavuze ibintu byinshi bikenewe. Haleluya. Ndatuye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu sinzigera subira inyuma, subira inyuma, nzokwama nja imbere, nzokwama nja imbere. Ibihe byanje byose byo kubaho, ibihe byanje byose byo kubaho uzonyimbira ikinogo azokigwamwo, uzombera intambamyi Imana izomunkura imbere. Sinzokwigera nkena, sinzokwigera nsabiriza, nzokwama njya neza, nzokwama nambara neza, nzokwama ngirirwa neza, nzokwama ndi imbere, nzokwama ndi umutwe, sinzokwigera nje inyuma, sinzokwigera mba uwa nyuma, sinzokwigera mba uwa nyuma, nzokwama ngirirwa neza n'umbona wese, nzokwama ndi umuntu w'amashanse, nzokwama ndi umuntu w'imigisha, nzokwama nja imbere, sinzigera nsubira inyuma. Satani uvyumve, naraguhevye, ivyo vyaho neza ndavyanse mu izina rya Yesu, ndavyanse mu izina rya Yesu. Ndasavye inkomezi, nzokomanesha ibihe vyanje byo kubaho kwisi, kandi nzoronka ijuru, kandi nzorangiza neza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu.